Yesu ndagushima cane kwari unzigama hose, nibutse ingene wankunze nangura gusimbasimba. Yesu ndagushima cane kwari unzigama hose, nibutse ingene wankunze nangura gusimbasimba. Gira nerekana Imana mu minsi yanje, gira nerekana Imana mu minsi yanje, gira nigane n'ivy'intege nke, gira nigane n'ivy'abadayimoni, nerekana Imana mu minsi yanje. Imana ibahezagire cane, Imana ibagirire neza. Abigishwa bamaze iminsi 10 mu nzu yo hejuru, basenga bahuje inama bejeje mu mitima, uzura umuriro wa mpemu bahabwa ububasha bwo gushira. Reka dusoma amajambo y'Imana muri kano kanya mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice ca 5. Reka dusome, haravuga ngo intumwa zikora ibimenyetso byinshi, ibimenyetso n'ibitangaza byinshi bikorwa mu bantu n'amaboko y'intumwa, kandi bose bakoranira mu ibaraza rya Salomo n'umutima uhuye. Ariko mu bandi nta muntu yatinyuka kwifatanya nabo, nyamara abantu bose barabashimagiza, barushiriza kongerwa ko abizeye umwami Yesu. Ishengero ryinshi ry'abagabo n'abagore bituma banaterurira abagwaye ku nzira, babashira mu nderuzo no ku birago, kugira ngo Petero niyaca naho coba igitutu ciwe gishike kuri bamwe. Hakoranira ishengero rivuye no mu bisagara bihereranye ni Yerusalemu, bazana abagwaye n'ababazwa n'impwemu zihumanye, bakizwa uko bangana. Abaherezi bashira mu ibohero, marayika arabugururira, maze umuherezi mukuru ahagurukana n'abari kumwe nawe bose, niwo muce witwa w'abasadukayo, buzura ishari, bashora amaboko ku ntumwa bazishira mu nzu y'ibohero rya bose. Maze umumarayika w'umwami Imana ahenga mu ijoro, yugurura inzugi z'ibohero abakurayo, arababwira ati nimugende muhagarare mu rusengero, mubarire abantu amajambo yose bwa bugingo. Bavyumvise binjira mu rusengero, hari nk'umutwenzi barigisha. Bongera gufata intumwa barazihana, maze umuherezi mukuru azanana n'abari kumwe nawe, bahamagaza abanyekombe n'abakuru bose b'Abisirayeli, maze batuma mu nzu y'abanyororo kubazana. Abagendanyi bagiye ntibabasanga mu ibohero, baragaruka barababwira bati inzu y'abanyororo dusanze yugaye ata nkomanzi iriho namba, n'abarinzi bahagaze ku nzugi, maze twuguruye ntitwasanga mu muntu. Bumvise ayo majambo, umukuru w'abashibamyi b'urusengero n'abaherezi bakuru bazazanirwa n'ivyabo ikizovamwo. Yesu ndagushima cane kwari unzigama hose, nibutse ingene wankunze nangura gusimbasimba. Yesu ndagushima cane kwari unzigama hose, nibutse ingene wankunze nangura gusimbasimba. Aho nja hose mukiza, numva kuri kumwe nanje,
sico babandi bose bakumviye nundemesha aho nja hose mukiza numva kuri kumwe nanje sico babandi bose bakumviye nundemesha kuba muri wewe Yesu naco nobigereranya mw'isi hari vyiza vyinshi ariko uragahebuza kuba muri wewe Yesu naco nobigereranya mw'isi hari vyiza vyinshi ariko uragahebuza aho nja hose mukiza numva kuri kumwe nanje sico babandi bose bakumviye nundemesha aho nja hose mukiza numva kuri kumwe nanje sico babandi bose bakumviye nundemesha ico kumebesha Yesu sinzi iyo coba kivuye nyongera intege mukunzi zename ndakuririmba ico kumebesha Yesu sinzi iyo coba kivuye nyongera intege mukunzi zename ndakuririmba aho nja hose mukiza numva kuri kumwe nanje sico babandi bose bakumviye nundemesha aho nja hose mukiza numva kuri kumwe nanje sico babandi bose bakumviye nundemesha aho nja hose mukiza numva kuri kumwe nanje sico babandi bose bakumviye nundemesha Imana twase uyu mwanya wasengewe uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana none rero Imana irakoze bene data ndanezerewe akakanya ko kurangiza uyu mwaka aka kanya uyu wundi mwaka mushasha w'ibihumbi 2024 kuba turiko turasangiriye amajambo y'Imana aho dukoraniye. Imana nihabwe icubahiro rwose. Amen. Hano turabona aya majambo y'Imana yaba bantu ba mbere. Imana nishimwe cyane. Aba bantu ba mbere turabona ngo barasenga bagakoranira ahantu mw'ibaraza rya Salomo, niho bakoranira bariko barasenga Imana, ngo bagasenga n'umutima uhuye. Imana nishimwe. Hanyuma rero ngo bariko barasenga n'umutima uhuye, ijambo ry'Imana riko riratubwira ngo mu bandi bantu nta muntu yatinyuka kwifatanya nabo, ngo yamara abantu bose barabashimagiza. Imana nihabwe icubahiro. Bari abantu b'Imana bazima, basenga Imana, babonye, bakorera Imana y'ukuri. Imana nihabwe icubahiro.
bene data turiko turasangira amajambo y'Imana uyu munsi. Nagomba gusubira kubibutsa yuko dukwiye kurwana urugamba rukomeye kugira ngo uyu munsi twongere guhagarara nk'aba bakristo ba mbere. Iyi myaka tugezemwo ni imyaka itoroshe. Hari ubushobozi bwa shetani, hari ubushobozi bw'abadayimoni bugerageza uburyo bwose kugira ngo ivy'Imana bitagaciro, kugira ngo ivy'Imana bibe bitoye mu bugingo bw'umuntu, kugira ngo kubaho k'umuntu w'Imana kuba gusanzwe, ukubaho k'umuntu w'Imana kuba akamenyere. Imana idufashe cane, ariko ndafise ijambo ry'Imana ngo bene data turiho mu 2023 tukaba turangije uyu mwaka, tukaba twinjiye muri uyu mwaka 2024. Umuntu wese yumve mu mutima wiwe ngo ndafise ishaka rikomeye ryo kuba nk'abera ba mbere, kuba nk'abakristo ba mbere. Imana idufashe cane, Imana idufashe cane. Nagira ndabibutse ngo n'urugamba rukomeye turwana na shetani, akoresha inkomezi ziwe, akoresha uburyo bwiwe, akoresha inzira ziwe zose kugira ngo akure akanovera, akure iby'ubushobozi mu bantu b'Imana, babeho nk'abantu basanzwe, babeho nk'abantu bo mu muhari, babeho nk'abantu ataco bamaze. Ariko nagira ndababwire ngo dutegereza kurwana urugamba mu izina rya Yesu. Amen. Kristo wa mbere. Imana idufashe cane. Imana nihabwa icubahiro. Muntu wese muri mwebwe, muntu wese muri mwebwe yumve ngo ntegerezwa kurwana urugamba nkamera nk'ababa Kristo ba mbere. Imana idufashe cane. Imana nihabwa icubahiro. Petero mu minsi yiwe, Yohana mu minsi yiwe bahagaze mu bushobozi bukomeye. Imana idufashe bahangana n'igihe cabo, abahereza muri ico gihe bahangana n'abandi b'abanyamadini. Imana idufashe, itumbero yabo kwari uko batovuga ivy'ubushobozi, kwari uko batovuga izina rya Yesu, kwari uko batokoresha ibikomeye, ariko barahagarara basenga Imana mu izina rya Yesu. Ikimuga kirakira, abandi bantu barakira, bavuga ivy'ubushobozi bw'Imana, bavuga ivy'ibikomeye muri Kristo Yesu. Bibabaza abahambaye, bibabaza abakuru b'amadini, ariko ntibagarukiriza ngaho, bakorera Imana, bamenyekanisha izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, bamenyesha uwo ari we, bamenyesha ko yapfuye akazuka, bamenyesha ubushobozi nabo buri kumwe n'abakoresha ko ari ubushobozi bwa Yesu Kristo. Imana idufashe cane, Imana idufashe cane. Aba bantu rero ngo aho bakoranira basenga, Imana idufashe ngo basenga n'umutima uhuye. Imana nk'uko yasezeranye igakiza ikaba hagati muri bo, ikagerera muri bo, igitinyiro c'Imana kikaba muri bo mu izina rya Yesu. Aho bakoraniye hakumvikana Imana, hakaboneka Imana. Bene data, Imana idufashe cane. Muntu wese yumva agashavu muri iyi minsi ko kurwanira ubushobozi bw'Imana mw'ishengero ryayo, ntidushobora kurekerana kw'ishengero ry'Imana rihinduke nk'umuhari. Dutegerezwa kurwana urugamba hakaboneka ubushobozi bw'Imana no muri iyi myaka, no muri iyi minsi. Wewe turi kumwe muri kano kanya n'igikorwa ciwawe
kongera guhamagara Imana. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Ukava ngo hanicaye niho Petero yari yicaye, niho hari Yohana. Umuntu wese akwiye kwibaza iki kibanza yicayemo, yaba hari yicaye Petero, yaba hari yicaye Yohana, yaba hari yicaye babandi ba mbere, mbega ibintu bimeze uku mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Umuntu wese yongera akanguke. Mana idufashe, Mana idufashe, Mana idufashe, twongere turwane urugamba, duhagarare muri bwa bushobozi bw'abera ba mbere. Mana itugirire neza, rwose abantu bose bapfa kwifatanya nabo. Imana itugirire neza, abantu bose barabashimagiza ko ari abantu b'Imana, ariko bakoraniye haba hari umuriro wa mpwemu, haba hari umuriro w'Imana, haba hari ubushobozi bw'ijuru. Imana idufashe cyane. Bene data, mwe muri ngaha, ndazi iminsi kanaka nabonye ikorari hagurutse kuririmba, igahagurukana ubushobozi bw'ijuru. Uyo mwanya abadayimoni binyegereteje mu bantu bakabura ikibanza, abadayimoni bagasha, uyo muriro ugaturira abadayimoni, impuhe mu mizi igakoma induru, impuhe mu mizi igahunga. Mana idufashe cyane. Ni k'uyu munsi umuntu wese aherereye akwiye kurwanira ubushobozi bw'Imana, bukongera bukaba muri we, bukaba aherereye. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Ubu bushobozi bwa mbere, ubushobozi bw'abera ba mbere, basenga n'umutima uhuye, basenga amaboko yabo agakoresha ibikomeye. Imana idufashe cyane. Umuntu wese agobera Imana muri iyi minsi, avemo sishobora kuba ngigoyigoyi, sishobora kuba nk'umunyamuhari, sishobora kuba nk'umuntu w'izina, ariko ngomba ubushobozi bw'abera ba mbere bube muri jewe. Imana idufashe cyane. Aho bariko baraca haboneka ubwiza bw'ijuru, haboneka ubwiza bw'Imana. Aho bariko baraca haboneka ubwiza bw'Imana. Imana idufashe, haboneka ubwiza bw'Imana. Imana itugirire neza. Bakavuga ibya Yesu, bagakoresha ibikomeye, bagakoresha ibitangaza. Bene data muri hano, nagira nababarire birimo ba Petero n'aba Yohana, harakurikiye urundi runganwe rwuzuye impwemu y'Imana, rwuzuye ubushobozi, barabihererekanye. Imana itugirire neza. Abantu bataragwira cyane bari buzuye ubushobozi bw'Imana. Imana idufashe. Ariko na mwebwe iki gihe nyine twagwiriye, umuntu wese muri mwebwe yongere yumve ngo ntegerezwa kwerekana Imana mu minsi yaje. Gira nerekana Imana mu minsi yaje, gira nerekana Imana mu minsi yaje, gira nigane n'iby'intege nke, gira nigane n'iby'abadayimoni, nerekana Imana mu minsi yaje. Imana ibahezagire cyane, Imana ibagirire neza. Igitinyiro cy'Imana kikaba mu bantu b'Imana. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Iwacu habaye umupasiteri yitwa Nyambana Matiyasi, yari mu bushobozi bw'Imana, hari umusazi mu gihe ciwe. Uyo musazi rero arimo abadayimoni. Hanyuma rero amubonye nk'ariya, agaca abarira bya bisigo biri muri we ngo tekereza, mwebwe muri jewe, tekereza, ceceka, ceceka. Amena, haleluya, amena. Uyu musazi agateka ikibiri muri we. Mari mwebwe ntimwabonye Nyambana, akabwira ibyo bisigo biri muri we, ntimwabonye Nyambana. Imana idufashe cyane. Haleluya. Byari bikwiye mu minsi yawe. Uyo yararangije urugendo rwe yarakoreye Imana. Byari bikwiye mu minsi iwawe, kwaho uri kurarengana, abadayimoni bamenya,
ngo harenganye umuntu muzima, harenganye umuntu w'igiciro, harenganye umuntu w'umugabo, harenganye umuntu nyamuntu, harenganye umugabo, harenganye umuntu w'impamvu y'Imana. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe. Amena, haleluya, haleluya. Ngo muri Amerika, New York, ngo muri Tre ariko ararengana umuntu w'Imana muzima yitwa Charles Fine, ngo ariko ararengana ubushobozi bw'Imana bukarengana, bugataha ugasanga abandi iyo bariko baranywa inzoga, baba abantu bagahinda agashitsi, bagapfukama, bakaba ngo tubabarire Mana, tubabarire, tubabarire Mana, tubabarire, bagaca bugufi bahinze agashitsi. Hanyuma rero ngo barabikibaye, ngo bakumva ngo harenganye umuntu muzima, harenganye Charles Fine, umuntu yuzuye impwemu y'Imana. Mana idufashe cyane. Hanyuma ngo batohoza, baje gutohoza, bararondera igituma ameze uko, ubwo bushobozi buva hehe? Basanga arafise imyanya yo kwihererana na Yesu. Yarihaye Imana, yarihaye Imana, yarihaye Imana, yarihaye Imana. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Basanga yarihaye Imana, Imana idufashe cyane. Bene data, nikoce wacu y'umunsi kongera kuburana mu bushobozi bwa mbere, bube muri jewe, bube muri wewe. Niyo uyu munsi ukwiye gutetera ishengero ry'Imana, ni wewe mu minsi tugezemo ukwiye gutera ishengero ry'Imana. Ni wewe uritera iteka cyangwa niwe urisuzuguje. Intege nke zawe nizo zituma ishengero ry'Imana uyu munsi. Imana idufashe iteka urabonekamo bwa bushobozi bw'Imana. Imana idufashe. Shetani yaraguhenze akwinjiza mu gafyinyi, akwinjiza mu by'akamenyere, akwinjiza mu bintu menga, n'ibintu menga bisanzwe. Wibagira umuhamagaro wa mbere, wibagira akagakiza ka mbere. Ariko uyu munsi ufise ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu, wongere urondere ubushobozi bw'abera ba mbere. Imana idufashe cyane, bube muri wewe. Imana idufashe, ishengero ry'Imana ryongere mu gitinyiro nka ya minsi ya mbere, ryongere mu gitinyiro nka ya minsi ya mbere, ryongere mu icunja nka ya minsi ya mbere, mu izina rya Yesu, nka ya minsi ya mbere. Imana idufashe cyane. Mu myaka ya kera hari ibisigo byari byariganje, bigaheza mbere bigacana n'ahantu mu myonga, bikiganza bigacana, bigatanga amategeko. Imana idufashe cyane. Ariko haraza abantu b'Imana bazima, abantu buzuye mpwemu yera, buzuye umuriro w'Imana, barirukana ibisigo, barirukana izo mpwemu mbi. Ntizasubira gucana, ntizasubira gutanga amategeko. Imana idufashe cyane, kuko haje abantu b'Imana bazima barimo impwemu y'Imana. Imana idufashe cyane. Hari umwongo umwe, zari impwemu zari zaratanze amategeko, zigatanga amategeko isahizi, ntihagire umuntu asubira kuza muri uyu mwonga. Hari umugore umwe agenda amasaha amurengana, agenda gusoroma kugira ngo aruhize agaburira abana, amasaha amurengana. Hanyuma rero ariko araronga ibyo yasoromye, mu kanya gatoya azabona bya bisigo byatanze amategeko, azabona byazanye icyana cyabyo, bishira muri cya kintu yasoromeyemo, cya kintu abashyiramo. Imana idufashe cyane. Nta mpwemu w'Imana yagira, mugabo yararinduka, natagira mpwemu yera, aterura cya kintu asuka mu mazi. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero yegeranirizamo bya bintu by'iwe yasoromye, arirukanga
kuko ayo mategeko y'ibyo bisigo aragenda ashika muhira, ashitse muhira asanga byamutanze muhira. Wowe Imana idufashe cyane ko byariganza, aragira amagogo ariko ushobora kuvuga gikomeye. Ayo mategeko yacu yari yirukanywe n'abera ba mbere. Amena, haleluya. Haboneka amahoro, haboneka agahengwe mu rusengero rw'Imana. Impwemu zigatinya. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Abera ba mbere, abera ba mbere, abera ba mbere. Bene data, uyu munsi ni wowe ni jewe dukwiye kongera guhagarara, tutari abantu bitira ishengero ataribo, bitira ko bakizwa ataribo. Mw'izina rya Yesu, umuntu wese yumve ko afise urubanza rukomeye ukurondera ubushobozi bw'abera ba mbere. Imana itugirire neza, ishengero ry'Imana ryubahwe, ishengero ry'Imana ryubahirizwe. Abantu bose barabatiye, si umuntu wese yapfa kwinjiramo, si umuntu wese yapfa kwigenza, si umuntu wese yapfa kwigenza. Ishengero ry'Imana ryaramenyekana ko ari ishengero ry'Imana. Imana idufashe cyane. Amen. Mwakumi wacu, Imana idufashe. Turi mu rusengero nari mutoya, hanyuma rero haza abantu bari baje kwibari bakiriye kwibare ry'ugururwa, baca baja mu rusengero bakiriye ko kabari kugururwa. Hanyuma rero barindira mu rusengero ubutumwa buravugwa. Hanyuma rero bahamagara bihana ntibahaguruka. Umuntu w'Imana yuzuye mpwemuye ari mu muriro w'Imana, sinavyibagira mu myaka yanje y'ubuto. Ahagurutswa na mpwemu yera, atumereza ukuboko. Urwo ruhande rwarimo abo bantu baje guteramira mu rusengero barindiye ko kabari kugururwa. Arasandarira ari muri mpwemu. Imana idufashe cyane, yari mu muriro wa mpwemu yera. Imana idufashe uyo mwanya igitinyiro cy'Imana kije. Abo bantu bahitana Bibiliya, Shetani arabwira ati harya ati umuntu yunamye muri Bibiliya arakira ntacaba. Baca bakama Bibiliya abantu batabunama muri Bibiliya bose. Imana idufashe cyane kuko haje igitinyiro cy'Imana. Uyo mwanya hari umugabo atazi gusoma, arabagenzi babona bose ubunani muri Bibiliya, nawe rero agatijanje bone wahara imiryango yose yari yugaye. Hanyuma rero abona wa mugabo yicaye, abana wa mugabo yicaye, ataragenda hene ku miryango, arabona ibintu bimugoye, baraheza baramwugururira. Ariko asohotse abo bahuye bose arababarira ngo umuntu azoba uziyaje guta umwanya, ntuzoje guta umwanya wewe. Aho hantu saho gusinyira twari tugiye turareba ukabari kunguruka, babahamagara bihana twanga guhaguruka. Ati umugabo yuzuye ubushobozi yahagurutse atumereza ukuntu iyo turi. Ati abantu bose batwari kumwe basoma Bibiliya, abantu baraba muri Bibiliya. Ati ni jewe nahagorewe. Aravuga ati uyu mugabo sije nabonye yicaye. Ati yahaguruka irindi nari ngowe, yahaguruka irindi yari kubaja kunterura. Imana idufashe abari abantu bose. Ati ukamuzi yuze guta umwanya, ntuzoje guta umwanya wewe, aho leta asaba gushyira. Bene data, iyi myaka ndagenda babari ni imyaka itoroshe. Impwemu mbi ziriganira ishengero ry'Imana, zigomira ishengero. Amena. Ariko nakubari ni igikorwa canje na wewe guhagarara twuzuye ubushobozi bw'abera abantu mw'izina rya Yesu, 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 mw'izina rya Yesu. Amena. Ni twebwe dutegerezwa guhagarara twuzuye bwa bushobozi bw'Imana bikamenyekana ku ishengero ry'Imana, ishengero ry'Imana.
ishengero ry'Imana ko atari umuhari, ishengero ry'Imana ko atari idini. Icumba uyu mwaka twinjiyemo, umuntu wese muri twebwe, umuntu wese ari ngaha agatwara idopari rikomeye ngo ndagiye kuririmba Imana, ndagiye kugorora Imana, ndagiye gutakambira Imana, ndagiye gutakambira Imana, ndagiye gupfukama imbere y'Imana, ndagiye gupfukama imbere y'Imana, ndagiye. Haleluya, haleluya. Nubahiriza ishengero ry'Imana ngiriho, nubahiriza ishengero ry'Imana ngiriho, nubahiriza ishengero ry'Imana ngiriho, nubahiriza ishengero ry'Imana ngiriho, nuzure ubushobozi bw'abera ba mbere ngiriho. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Abantu bose barubahirije ishengero ry'Imana, barubahirije ubwoko bw'Imana. Imana idufashe cyane, Imana ikorana nabo. Farawo arabimenya, Farawo arabimenya, amena. N'abanyamareba biwe bakavuga ngo ibi turiko turabona ibi si ibintu bisanzwe, ibi ni ibintu byo mu kuboko kw'Imana. Barabimenya abanyamareba. Bene data, iyi minsi ni iminsi idasanzwe. Ibi bisigo byari byarirukanywe biriko biraza mu zindi nzira zidasanzwe, mu zindi nzira ziyobotse. Muzogenda mubona ibintu bidasobanutse. Ntabwo umuriro w'Imana uvuye mu bantu, ntabwo ubushobozi bw'Imana bivuye mu bantu. Tugiye guhangana n'ibintu bigoye, ariko niko nabwira umuntu wese ngo yumve bari bakwiye guhagarara nka Mose. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane, Imana nihabwe icyubahiro. Yosuwa arerekana Imana, arerekana ijunja ry'Imana. Yarasenga Imana yigiye kuri Mose, asenga Imana yigiye kuri Mose, akaja munsi y'umusozi agasenga. Imana ibana nawe. Yari afise ingabo zitizi ivyo kurwana, ariko Imana ibana nawe ngo ahagarare mu izina rya Yesu. Ibisirikare bigasenyuka, Imana ikamara uko bigenza, ibisirikare bigasenyuka. Niho mwene data Imana igomba gukoreramo muri iyi minsi, niho Imana igomba gukoreramo. Naho wamenga ushoboye bike, naho wamenga ntubereye, ariko waje imbere y'Imana, niho Imana igomba gukoreramo. Isirikare zigasenyuka, ibiteye ubwoba bigasenyuka, Imana igakorera muri we ibintu bikomeye. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe. Reka turabe ingene basenze Imana, bene data babonye ko bakeneye umugezi zambe. Reka dusome Yosuwa igice cya mbere. Imana idufashe cyane. Yosuwa igice cya mbere. Yongere Mana zoshikeyo, abamusimama nanonintege bashe kubandanya urwo rugendo. Yongera intege Mana zoshikeyo, yongera intege Mana zoshikeyo. Abamusimama nanonintege bashe kubandanya urwo rugendo. Yongera intege Mana zoshikeyo, yongera intege Mana zoshikeyo. Abamusimama nanonintege bashe kubandanya urwo rugendo. Yongera intege Mana zoshikeyo, yongera intege Mana
nabo bishura Yosuwa bati tutubariye byose tuzobikora kandi aho uzodutuma hose tuzojayo nuko twahora twumvira Mose muri byose niko nawe tuzokumvira mugabo rero uhoraho Imana yawe azabane nawe kuko yabana na Mose umuntu wese azogarariza kandi icagezwe cawe niyumvira ico umubariye cose azokwicwa mugabo shikama ushira amanga Imana idufashe cane hariya gatatu murongo w'indwi aravuga ngo maze uhoraho Yosuwa ati uyu munsi ngira ntangure kugukuza imbere y'Abisirayeli bose kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko namana na Mose. Imana idufashe n'andi majambo akurikira. Imana itugirire neza. Dusome hariya mu gitabo cya kabiri c'Abami igice ca kabiri. Igitabo ca kabiri c'Abami igice ca kabiri reka dusome umurongo wa 9. Bamaze kuja kuka Eliya barira Elisa ati nsaba ico ugomba ko ndagukorera naratandukanywa nawe. Elisa aramwishyura ati ntabara mu migabane ibiri y'impwemu yawe ngo ibeho. Aramwishyura ati usabye ikigoyi mugabane wa mbona ntaratandukanywa nawe biza kukubera bityo naho nutambona ntibizakuba bityo. Hanyuma bakiriko baragenda bayaga bagize batya umukogote w'umuriro n'amafarasi y'umuriro birabatandukanye. Eliya aduganwa mw'ijuru n'agashuru. Elisa abibonye araboroga ati yewe gadata we, yewe gadata we, wabereye Abisirayeli ibikogote n'abagendera ku mafarasi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi maze yitantamurira ku impuzu ziwe azigira mu bitabo bibiri. Araheza atora umutamana wa Eliya wamukorokanye arahindukira ashyize ku nkombe ya Yorodani ahagararaho. Yabira wa mutamana wakorokanye Eliya ukubitisha amazi avuga ati uhoraho Imana ya Eliya ari hehe? Amaze gukubita amazi aca yigabanyamo kubiri amaje ukwayo ayandi ukwayo. Nuko Elisa arajabuka maze bamwe biyeriko biga ivyo kuvugishwa baraharabana nawe bavuga bati impwemu ya Eli iri kuri Elisa. Nuko baraza baramusanganira bakubita inkoro hasi imbere yiwe. Imana idufashe cane. Nabo bene data barondeye ubushobozi bw'abera ba mbere. Yosuwa arafise ikibazo kinini imbere yiwe. Yaragiye gusigarana igikorwa mu gishingo ca Mose. Abisirayeli baramubwira bati tuvuga n'uvuge nta ngorane, ariko ico tukurorere ko turakizi Imana yawe izibane nawe nguko yabanye na Mose. Tuze tukubonemwo Imana twabanye muri Mose bikaba atari ibyo urazoza witonze. Wito beza turafise natwe barebare turafise abandi gutarika ibintu turafise. Ico tuzogutinya ko cyonyine Imana ya Mose niyo bana nawe tuzokura nuzahirahira kakugambarari aziyica. Imana yawe izibane nawe tuzokora Imana ya Mose. Imana idufashe cyane. Amen. Imbere y'Imana arabona afise ikibazo gikomeye muri iyi minsi. Aba bantu bambwiye ijambo rikomeye nintaboneka mu Imana yari muri Mose bizoba bibandiyangaye. Aje imbere y'Imana nguko nawe ngomba mugenzi wo muri iyi minsi urondera ubwo bushobozi. Imana ibane nawe yirekanira muri wewe kugira ngo ibyo ukora n'ibyo uvuga kubaho kwawe gushingirwa intahe n'Imana iri kwiwe. Imana idufashe cyane. Imana ishira mwumva Imana yacu imeze neza. Ishira mubarira ngo Yosuwa uyu munsi niyo ntangure kugukuza. Imana ikagukuza muri iyi minsi. Amen. Imana ikagukuza uyu mwaka.
rya Yesu, ugahagarara icucu imbere y'abatayibona, ugahagarara icucu imbere y'abataribo, ugahagarara icucu imbere y'abiyitirira Imana ataribo, mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza. Acaja gusabira Isirayeli Yorodani, abantu bose bati ni ukuri Imana yari muri Mose, nukuri kumwe na Yosuwa. Tuzikunde gusubira mu kubwira bazokwitonda. Imana idufashe cyane. Uyu muntu yitwa Elisa arumva ati nagize ikibazo gikomeye. Eli yagiye kugenda, ambariye sigara Beteli sinemera, ambwiye sigara Yeriko sinabyemera, ambariye sigara kuri Yorodani sinabyemera. Arumva ati nagize ikibazo kinini, yagiye kugenda, nanjye ngiye gusigara mu isi. Yabaye igihangange, yakoreye Imana ibikorwa bikomeye, yarwanye intambara zikomeye arazinesha. Imana idufashe cyane. None yaragiye kugenda, nijoro ngiye gusigara. Aca inyuma yiwe aratakambira Imana, arondera ubushobozi bwari muri Eliya, arondera ubwo bushobozi. Imana idufashe cyane. Abantu baba baramwitegereza kumura Yeriko cyangwa abandi baravuga atajya mwikurikiza, yinge turabe ingene mbega cyo kugaruka gute, ariko amuguma inyuma. Yarafise ko ararondera, aramubona ati basi nusabisha ugomba ntaratandukanywa nawe. Aramubona ati nagusabye imigabane ibiri y'impwemu iri kuri we. Imana idufashe cyane. Kandi umugabane ati nawe ntizakororeye muri uyo mugabane. Yezebeli yaraguhindishije agashitsi, Yezebeli yaraguhindishije agashitsi. Warashitse wisabira gupfa, uwo mugabane niwo ntacyo wamarira mu minsi ngiye kucamo. Imigabane ibiri, iki gihe ninjiyemo kirakomeye, ngo hambe imigabane ibiri y'impwemu iri kuri wowe. Mbashe guhangana n'ibiri imbere yanje, mbashe kuvugisha muri Isirayeli, mbashe guhangana n'impamvu z'iki gihe, ngo hambe imigabane ibiri y'impwemu iri kuri wowe. Imana idufashe cyane. Bene data, iki gihe si igihe cyo kubaho umuntu asanzwe. Ubwo buzima urimo siko, uku kuntu ubayeho siko, ubwo bukristo bwawe bwari bukwiye kurenzaho. Nawe ufise ibyo ujejwe, nawe ufise ibyo haruna wakoze, iki gihe urakwiye imigabane y'impamvu y'Imana. Iminsi turimo si isanzwe, si iminsi gupfa kuba nk'uko ubayeho, ni iminsi isaba kugira ubushobozi, ni iminsi isaba kugira inkomezi z'Imana zikwiriye kugira uhangane n'igihe tugezemo. Bene data, Imana idufashe cyane. Hari amajambo y'Imana nasomye, Imana idufashe cyane. Muzosoma ko avugishijwe ku icane cy'i Beteli. Yari umuntu w'umuhizi akorana n'Imana, umwe avuga Imana ikumva. Dusomye amajambo y'Imana, muzosoma ngaha muri icyo gitabo icya mbere cy'abantu, muzosoma igice cya 13. Tuzosoma ayo majambo. Imana idufashe cyane. Ariko Shetani aramugirira nabi, amaze kuvugisha ibintu bikomeye, n'umwami amukengere. Imana ikiyerekana, ukuboko kwiwe yaramutunze kugaherayo. Muri agatakambira akamwingira ati nakambira usengere, ukuboko kwanje kongere kugaruke. Ariko anagira ndakubarire, Shetani yaramukurikiye. Imana idufashe. Hanyuma ntiyarangiza urugendo amahoro, aragenda atabagurwa n'intambwe mu nzira, abitewe no kwanjanjwa, abitewe no kwemera kwigisha uko ariko kose, abitewe no kwemera impanuro izo arizo zose, abitewe n'umuvugisho yaguye, abitewe n'umuvugisho yananiwe, yahenzwe n'isi, yemeranije n'abatari bo, yariye ibitaribwa, yanyoye ibitanyobwa, arahinduka umuvugisho yananiwe, wo gusubiza inyuma abantu, wo kubakura mu by'ubushobozi, umuvugisho
umwigisha w'inzigo. Imana idufashe cyane. Bene data, iyi minsi si iminsi yo gukinako. Shetani arifuza ingene wonanirwa, ingene utorangiza urugendo amahoro. Niki gituma wemera kumera uko umeze? Niki gituma wemera kuba umukristo ameze nk'uko kw'iwawe? Ivyukiranye mugenzi wongera usenge, ivyukiranye mugenzi wongera uce bugufi, wongera utakambira Imana wuzura ubushobozi. Amaso yawe nabona, amatwi yawe niyumve. Imana irakorana n'abantu bayo, reka kubaho nk'abantu bose. Imana igufashe cyane, reka kubaho nk'abantu bose, reka kubaho nk'umunyamuhari. Imana idufashe cyane. Isengesho ryanje muri uyu mwaka nuko Imana yo kugirira neza. Imana ibahezagire cyane, Imana idufashe. Abanyefeso reka narangirize. Abanyefeso, Imana idufashe cyane. Iki gice cya gatatu ujya murongo wawe wa 14 haravuga nico gituma mfukamira Data wa twese w'imiryango yose yo mw'ijuru n'iyo mw'isi yitirirwa, ngwibahe nk'uko itunga ry'ubwiza bwiwe riri, kuremeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima mubihawe na muhemu wiwe. Nico gituma mfukamira Data wa twese w'imiryango yose yo mw'ijuru n'iyo mw'isi yitirirwa, ngwibahe nk'uko itunga ry'ubwiza bwiwe riri, kuremeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima mubihawe na muhemu wiwe. Imana idufashe cyane. Isengesho ryanje muri uyu mwaka nuko umuntu wese wo muri mwebwe yo kuzura ubushobozi bw'Imana. Imana yateguye izo nkomezi, umuntu wese agacarema aremeshejwe n'ubwo bushobozi bw'Imana, n'iryo tunga riri mu bushobozi bw'Imana, akabona afise Imana igendana naje, iriko irakoresha amaboko yanje ibitangaza n'ibimenyetso. Ivyo ndiko ndasoma si imigani, akumva ngo Imana iri kwiyerekanira muri jewe. Ndagomba ngo muri uyu mwaka Imana yongere ikugwiritse. Imana idufashe cyane. Ibiriko biravugwa muri iyi minsi y'iherezo, ibiriko birategurwa muri iyi minsi y'iherezo, bigusaba kuronka imigabane. Imana idufashe cyane. Bigusaba kuronka imigabane. Elisa yasabye imigabane 2, ariko ibyo ndiko ndabona, ibyo ndiko ndabonesha amaso, ibyo nawe ubona, ibyo ndiko ndumva, si ibintu bitumye vyokwemera kuba ukubayeho. Wari ukwiye gutakamba nka Elisa, warasabye imigabane kanaka y'umuhemu w'Imana kugira ngo ushobore guhangana n'ibi bihe. Nzogume mvuga ubutumwa bwiza, nzogume mvuga ibya Yesu, nzogume mvuga iby'Imana. Imana irahezagire cyane. Bene data mose y'amajambo y'Imana bikomeye kwingingira umuntu wese kuja imbere y'Imana akaburanira ubushobozi bw'abera bambere bukaba muri we no muri iyi minsi y'iherezo. Niko navuga amajambo Shetani atagomba, agomba mwese kumuba abanyedini bashobora kumera nk'abandi bantu bose, vyumvikana bitahurika. Ariko ndakubariye mu izina rya Yesu ukwiye ko umukristo ashitse ari ubushobozi bw'Imana, ari inkomezi z'Imana. Twongera guhagarara imbere y'ibisigo, guhagarara imbere y'amadayimoni, hanyuma rero ubwabo ukarwana, ukazoza ubutumwa bwiza bwerekana Kristo, hanyuma ukazorangiza n'urugendo amahoro. Imana ibahezagire cyane. Imana ibahezagire cyane. Tuba twese uri mw'ijuru, wakoze cyane.